Yesu numwami. Igice cy'ijana na 19 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Abantu bakubona batabizi ntibamenya kuboshe nawe nuko uraboshwe. Satani arafise ahantu yakugaraniye utarenga, kuko ntushobora gusenga ngo wumvigwe mu gihe utahariye, ntushobora kuavansa ngo utere imbere mu mwemu mu gihe utahariye. Satani rero aho arahafatira kandi yarahakuboheye, kandi ntabwo wigeze ubyitaho kumenya, kandi nubwo witayeho kumenya ko utemerwa n'Imana bivanye n'ingene utahariye naka. Ariko uwo mugozi, uwo munyororo uno munsi ndagomba ko tucagagura mu izina rya Yesu. Kuva uno munsi ube mushasha, bihinduke ibya kera bihinduke bibe bishasha. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, ubwira neza bukira bugaca bukira. Ndagushimiye ko wagize neza mwene data akaba uno munsi ashoboye kumva ano majambo. Twarize iminyororo, umunyororo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, tugeze ku munyororo wa gatanu, kandi tuzorangiriza ku munyororo wa gatandatu. Amaze kwisuzuma mu minyororo imuboshe, asanzemwo hari mu munyororo kudaharira, kandi byaramubayemwo cyane, kandi byarahinduye kahise kiwe, kandi byarahinduye imigenderanire yari afitaniye n'abantu, byarahinduye imigenderanire yari afitaniye n'Imana, byarahinduye imigenderanire yari afitaniye n'ijuru. Yes, ndagomba ko umuharira nawe, kuko yemeye uno mwanya guharira abandi. Umviriza amasengesho yiwe. Ndazi ko ariko asenga yidodomba, ndazi ko ariko asenga avuga icyo naka yamukoreye kibi, ndazi ko bigoye cyane, ariko mugirire neza umutima wo kumva, gutahura, guca bugufi, kumva ko yomenya neza cyane kandi ko yoharira. Yesu, mugirire neza, numuharire, numuhe iyindi ntango shasha. Nawe kuva uno munsi ubuzima bwiwe buwe ubuzima bwo guharira, ubuzima bwiwe buwe ubuzima bushasha burangwa no guharira abamugiriye nabi. Maze ndazi ko Satani ashobora gutuma umuntu yibuka mu nyuma, agasubira kandi mu nyuma kwibuka abandi bamugiriye nabi, ariko ndagomba ko mugirira neza, byose bibe bishasha. Ndazi ko ubizi, kandi ko ubishoboye, kandi ko ushoboye kumugirira neza, kandi ko ushoboye kumuhindura, kandi ko ushoboye kumuha ubundi buzima bushasha. Ndazi ko uno munsi Satani yateguye abandi bantu bava bamukoshereza. Ndazi ko Satani yateguye abandi bazabamukoshereza, baza kumukoshereza uno munsi, nejo n'iyindwi n'uku kwezi n'aya mezi ari imbere kugira ngo amugerageze. Ndashaka papa ko muha guharira. Ndazi kuza kubikora ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe, burungikire n'abandi.